Mu Burundi haracibonekeza ibitigiri bitera vyiyongera vy'abana bapfa bariko baravuka co kimwe n'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka. Augustin Harushimana arongoye ishirahamwe ry'abanonosoye ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Midwife in Actions Association Vyaruheke arasigura zimwe mu mvo nyamukuru zituma ico kibazo gikomeza kwibonekeza. Icambere kwivirirana ry'umukenyezi ahejeje kwibaruka agaca virirana, hama ama maternité menshi usanga abaganga bariko barahakora bafise ubuhinga bwo kubafasha mugo ugasanga nta maraso bafise. Ica kabiri n'umurindi w'amaraso ico bitwa hypertension gihe umuntu afise imbanyi. Ni vyiza ko umukenyezi wari we wese afise imbanyi canke atayifise aca kwivuriro bakamupima umutima, kuko umutima kigira kabiri mu bintu bidutwara abakenyezi. Ica gatatu ni infection canke ubwandu butandukanye. Augustin Harushimana arongera akerekana icokorwa kugira umurindi w'abakenyezi basandaba bariko baribaruka eka ndetse n'abana bapfa bariko baravuka canke inyuma yaho ugabanuke mbere ntibibe bigisubira kwibonekeza mu Burundi. Maternité yose yategezwa kuba ifise umusage femme, mugabo ubu ntayifise. No kuvuga yuko kutagira abasage femme mu bisata bijanye kwakira abakenyezi canke kubakira bituma abahakorera atabumenyi batabinonosoye kugira ngo babikore. Bishitse rero aba basage femme batagira akazi bakakaronka, hama bagakora vyofasha kugira ngo tugabanye cane cane ibituma abakenyezi batakaza ubuzima. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa 8 Rusama umwaka wa 2024 mu kiyago cari catungana mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro hagati yabo bose begwa n'ikibazo co kugabanya umurindi w'abakenyezi bapfa bariko baribaruka eka ndetse n'abana bapfa bariko baravuka.